nyakubahwa mwaje muserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, nyakubahwa umuyobozi w'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe API, banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Ndi n'umunezero ntangere wo gufata ijambo kuri iri genekerezo rya 27 Gitugutu umwaka wa 2020 kugira ngo ntanguze ibikorwa by'ihanishwa gurisha y'ibitekerezo bibora hamwe no guhimiriza kwishigwa mu ngiro ry'amategeko abigenga ibikorwa ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwatunganije twifatanije n'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe API ku civugo igitekerezo kibereye akaryo ko gukora urudandazwa, kubahiriza ibisabwa mu gukorera hanze no gukingira ibidukikije. Mbere yuko nduga kwijambo, nkundira mbanze nshimire mwebwe mwese mwashoboye kwitaba ibikorwa bizomara iminsi ibiri kuva kuri no genekerezo rya 27 gushika ku igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka wa 2020. Ico ni icemezo kigaragara ko mwahaye agaciro kadasanzwe ikoreshwa ry'ibitekerezo bibora mu ntumbero yo gukingira ibidukikije n'amagara y'abantu. Kukabanga ko amagara n'amazi aseseka ntibayore, gukingira ibidukikije nako niko kubaka kazoza keza kuri twebwe n'abazodukomokako bose. Ibitekerezo bitabora nk'amasashe n'imifuko ikozwe mu bumwanya birahungabanya amagara y'abantu n'ibidukikije, mu gihe ibitekerezo bibora bifise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'amahinguriro n'ubudandaji. Leta mvyeyi, leta nkozi ikaba atakindi kiraje ishinga atari uguteza imbere ibisata byose kugira ngo yaba ababikoreramwo eka n'abenegihugu bose baroranirwe muri byose, umwe wese aronke ibijanye n'akuya yabize, nihabe wanja canke wangura. Batumire bahire, nk'uko musanzwe mubizi, ingorane z'ubumwanya zarahagurukiwe n'ibihugu byose byo kw'isi muri rusangi, n'Uburundi budasigaye inyuma. Ibitekerezo bikozwe mu masashe ubumwanya akenshi bikoreshwa rimwe gusa kandi bigaca bitabwa hariho hose, bikonona byinshi. Ikwiragizwa ryabyo mu bibanza bitandukanye bituma ibyo bibanza bitosekara, bikatosekaza isi, amazi, eka mbere n'ikirere. Two kwibutsa ko igitekerezo gikozwe mu kamwanya gifata umwanya muto mu kugikora, kuko gikorwa mu musegonde umwe gusa kigakoreshwa mu minota itarenga 20, mu nyuma kikazomara imyaka iri hagati y'400 n'200 kugira ngo kibore. Ibyo bikabangamira amagara y'abantu n'ibidukikije. Urumva ko ico gitekerezo gifata imyaka myinshi, iyo nayo ikayimara conona ibitari bike. Muri iyo ntumbero igihugu cacu cashizeho itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/99 ryo kuwa 8 Nyandagaro 2018
ribuza ukwinjiza mu gihugu, ugukora, ukudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekerezo bikozwe mu bumanyi. Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro iryo tegeko, harashyizweho itegeko nshikiranganji nomero 750 agakwego 540 agakwego 710 agakwego 1510 yo kuwa 12 Gitugutu 2020 rifatiye ku guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, rigategekanya kuva ku ngingo yaryo y'icenda ibihano ku barirenze. Muti none ni kubera iki twatunganije ibi bikorwa bihanishwa gurisha by'ibitekerezo bibora hamwe no guhimiriza kwishigwa mu ngiro by'ayo mategeko? Iri hayanishwa gurisha twariteguye kugira abakoresha ibyo bitekerezo bibora bamenye ubwoko butandukanye butangwa n'amahinguriro y'u Burundi n'abashobora kubigurisha. Ku bijanye n'iri tegeko nshikiranganji rishira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu, ibi bikorwa bihakanya keza abavyitavye kurimenya, bahanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kurishira mu ngiro. Bene amahinguriro nabo ariko atera imbere mu guhingura ibitekerezo bibereye, babonereho kuraba ingufu basanzwe bafise n'intambamyi zihanze ico gisata c'ibitekerezo bibora, kugira ngo hatorwe inyishu irama ku neza ya bose n'abene igihugu. Nico gituma dusaba abegwa n'ubwo rudandaza bose, eka n'abene igihugu bose kubahiriza iryo tegeko nshikiranganji, kuko bizotuma abagwizatunga bakorera mu gihugu n'abo mu karere baronka uburyo guteza imbere ubwo rudandaza bimwe biboneka, gutyo benshi baruhurumbiye ikaba ari nayo nzira yo kuvavanura burundu n'ikoreshwa ry'ibitekerezo bibora. Batumire bahire muri iyi minsi ibiri muzomara ngaha muri iyi nyubakwa, ndabifurije ibikorwa byiza, muyange mushira hamwe kugira ngo ibyo muzofundika bizobagirire akamaro, bigirire akamaro n'igihugu kidasigaye inyuma, maze dutere intambwe iboneka idushikana ku iterambere mu bijanye n'ikoreshwa hamwe n'urudandazwa rw'ibitekerezo bibora. Sinorangiza rino jambo hashimiye ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe API n'abatunganije iki gikorwa cihanishwa gurisha. Abandi noshimira n'abanyamitahe n'abadandaza bakorera mu gisata c'ibitekerezo bibereye, turabateye intege kandi tubifuje gutera imbere nk'umuzinga. Leta mvyeyi kandi leta nkozi naserukiye ntaco itazokora kugira ngo ibashigikire muri byose. Ariko rero karahara mu ruganda ribacura, nico gituma nteye akamo abene igihugu n'abanyamahanga bose baba mu Burundi kwijukira bimwe biboneka gukoresha ibitekerezo bibora, kanasinda birazimbuza kandi biraramba, ubikoresheje yidoga, ahandi ho ibihano bitegekanijwe muri iryo tegeko nshikiranganji bafata. Kubw'ibyo bongeye gusaba abajeje intwaro n'inzego z'umutekano kurushirizaho gushira ingufu hamwe kugira bubahirize iryo tegeko nshikiranganji mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu n'ibidukikije,
eka mbere n'abikorera utwabo biborohera. Ni kuri ayo majambo yo gutera akamo y'umwizero no gushima nugururiyeho ibikorwa byanishwagurisha ibitekerezo bihora hamwe no guhimiriza ishigwa mu ngiro ry'amategeko abigenga. Niharambe Uburundi buzira itosikazwa bitewe n'ibitekerezo bitabura. Twese hamwe twijukire gukoresha ibitekerezo bibora. Murakoze.